ndumugwanyi tuzohura tugwane rero tugwane neza kubera iki jewe ndayaga Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahe kaze kuri mwese mumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uri ko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aka kanya tugarukanye amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku nama kaminuza ibereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cyane turibuze kuvyumviriza muri aya makuru yacu. Ndabwira ukuri nkuko vyibonekeje muri etat major ibintu bihejeje gukomera cyane. Aka kanya amakuru adushikiye aratera ubwoba. Ibintu bihejeje gukomera. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wo wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora kariko karyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ahari akazugera nyene upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. N'amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. N'amakuru mwatorejwe n'umugwi wamenyesha amakuru akomeye cyane kandi umuhinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera mu gihugu cacu c'u Burundi bakayaturungikira tukayatosora tukabashitsa ko mu biganiro dutambutsa kuri imbonesha kure vya misi yose idoni ndabaye kaze mu ngingo nkuru tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Aka kanya inama kaminuza irateguwe n'abajenerali bakomakomeye biheze kuvugwa ko umukuru w'igihugu yoba ageramiwe ni nyuma zuko basavye ko umukuru w'igihugu akura abana b'igihugu cacu ciza c'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumvo zuko bahejeje kugandagurwa n'intambara ikomeye cyane hejeje guhuza Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abasoda bayo nyene n'umugugwana wa M23 uhejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu gihe umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye yahejeje kugirana ikiganiro n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bakayemeranywa ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi azorungika abana b'igihugu kugwana muri iyo ntambara ihejeje kwibonekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu bariko barabandanya mu gutera kamo imigumuko yoba ihejeje kwigaragaza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cyane ariko aka kanya amakuru akomeye cyane turonka ariko twashikirijwe n'umugenerale atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumvo z'umutekano wiwe. Biravugwa ko inama aka kanya ihejeje gukorwa banzuye yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi akura abana b'igihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bariko baricirwa muri ubwo butaka. Haravuzwe amakuru ko kurubibe n'abacungera umutekano kurubibe bose bo bahejeje kwibonekeza mu bijanye no kubabugururira ibimodokari vy'intambara imiduga iteye ubwoba yinjiranywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biravugwa ko Neva nawe yoba yavuze ko abasirikare bariko baraganira n'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda. Abo n'abasirikare bikaba bivugwa ko iyo nama yakozwe ko ivugwa ko hakwiye gukurwa abasirikare muri Kongo. Ivyo vyose vyoba ari vyoshongo vy'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda. Aka kanya igihugu cacu ciza c'u Burundi cyari gifisanye umubano hagati n'igihugu c'ikibanyi c'u Rwanda, none ibintu vyoba bigiye gutosekara biriko mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye arashobora kwisanga mu ntambara yarungitse abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kandi nanone mu gihugu cacu c'u Burundi biravugwa ko umugwi mushasha wa Larube urashobora gutera u Burundi ufatikanyije n'umugwi wa Tabara vyose. Kandi mwarumvirije ko harimo abajenerali bakomeye turaza kwigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane. Turaza kubabwira umugambi uri ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyuma y'uko inama karundura ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Abajenerali banzuye ko umukuru w'igihugu natubahiriza canke ashire mu ngiro iyo myanzuro yanzuriwe muri iyo nama yabereye muri etat major vyose buri buheze kuyangara ari bubone nk'ivyo imbwa yaboneye ku mugezi vyose
ndabwira ukuri mu kanya ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru twabateguriye biriko mu nyuma z'uko igihugu cicibanyi c'u Rwanda co cakuye ko viza ku munyafrika wese kuri ubu ngubu ararekuriwe kwinjira mu Rwanda. Ivyo vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu turaza no kubashikiriza amajambo akomeye cyane ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi mu nama mpuzamakungu igera 23 y'ubukerarugendo i Kigali. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yarafashe ingingo y'amateka akomeye cyane aho ibihangange hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure bose bateyeho akajisho. Birahagaritswe gusaba viza ku munyafrika wese yifuza kuja mu Rwanda. U Rwanda rwafashe ingingo yo kurekura ubwigenge bwo gutembera muri Afrika. Umunyafrika wese yifuza kuja mu Rwanda arashobora gufata indege igihe cyose abishatse kandi ntaco azoriha mu gihugu cacu, niko Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashikirije. Uburundi bwari bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Ivyo vyose muri iyo nama nk'uko yabandanije abikurikira. Yoba agarukanye amakuru ameze gute? Ibintu birateye ubwoba, turaza kubigaruka ko iyo Prosper Bazombanza yahejeje nawe kwibonekeza aho umukuru w'igihugu nyenicobero Major Evariste Ndayishimiye yarari mu Kirundo. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ivyo vyose ni mu ntumbero nyamukuru no gutera intege abantu batembera n'abakora urudandazwa muri Afrika, niko umukuru w'igihugu c'u Rwanda yongeyeko. Paul Kagame yashize imbere ubutunzi bwa Afrika, ubworotwa kuri nanone kuri ba mukerarugendo, agatomora ko ibice 60% vy'abagendera Afrika baturuka hanze yayo. Kubw'umurwi wa ONU uraba ubutunzi muri Afrika, kubwiwe abanyafrika nibo kazoza kwabo mukerarugendo ku isi yose. Mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro, u Rwanda kizoba kibaye igihugu ca kane gikuye ko viza ku banyafrika inyuma yaho Gambia, Benin muri vyo navyo vyibonekeje muri uwo mugambi mushasha. Kubw'amakungu yo mu muryango wa Afrika nanone y'ubuseruko, iyo ngingo iri mu rukurikirane rw'umugambi w'akarere kuko umukuru w'igihugu William Ruto wa Kenya yaramaze gutangaza intumbero yiwe yo kwemerera abanyafrika bose kuja muri Kenya ataviza mu mpera z'uyu mwaka. Ivyo vyose biriko birashumikira ku makuru akomeye cyane ku nama yabereye muri Etat Major, bivugwa ko abategetsi ibihangange abajenerali bakomakomeye nabo babahejeje gufatira umukuru w'igihugu Neva ingingo ikomeye cyane nyuma yuko no ku kirimba c'umukuru w'igihugu vyo babihejeje gukomera cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda ntiharamenyeshwa amatariki canke igenekerezo ryo gushira mu ngiro iyi ngingo, ariko ntizoteba kuko umukuru w'ico gihugu yamenyesheje ko intambuko zose zo kuyishira mu ngiro zisa n'izaheze. Perezida Paul Kagame yaranipfuje kandi gushirako isoko rusangi y'akarere mu vyo kwiyunguruza mu kirere mu ntumbero yo korosha ingendo hagati muri Afrika. Kubwa Paul Kagame igihugu ciwe gitegerezwa gufata ingingo ziha iteka igihugu citwa ko camenyekanye nk'icakarorerwamwo nanone nk'icakorewemwo ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994. Twarabahaye amakuru akomeye cyane ku mukuru w'igihugu c'u Burundi, biravugwa ko afata igihugu c'u Rwanda nk'akarorero, ariko nanone twarahiriye ko tuzoreka ngo hahise tugaruke mu vyahise. Ivyo vyose nk'uko igihugu c'u Rwanda cashikirije cyagize giti twarahiriye ko tuzoreka ngo kahise kagumeko. Ivyo bisigurwa no gutegerezwa kubaka igihugu abanyarwanda bose bategerezwa kubaho mu mahoro no mu bwisanzure. U Rwanda aho bose bategerezwa kuja twarabahaye mu bisumba biriya, niko yatangaje. Uwo ni umukuru w'igihugu c'u Rwanda.
Mu Rwanda ni naho kandi hatangajwe zone ijanye no guhanahana ibidandazwa mu buryo bwisanzuye ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ku bwa Paul Kagame ugusaba za viza n'intambamyi ikomeye cyane ituma uwo mugambi utagenda neza. Igipolisi kijejwe kuraba abinjira n'abasohoka mu gihugu cicibanyi c'u Rwanda kivuga ko iyo ngingo itozohungabanya umutekano kuko ibikorwa vyo gusuzuma bizobandanya mbere yuko bizokongerezwa umurindi mu ntumbero yo kwirinda abinjira badaciye mu mategeko canke inkozi z'ibibi. Kuri ubu ngubu rero igihugu c'u Burundi kirashobora kwisanga mu ntambara biriko mu nyuma z'uko carungitse abasirikare abana b'igihugu c'u Burundi mu ntambara iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu akaba yarafashe iyo ngingo ikomeye cyane kandi umukuru w'igisoda atabishizeko umukono. Vyose General Prime Niyongabo yobahejeje nawe gufata ingingo ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Itangazo giturumbuka risotse aka kanya bivugwa ko umukuru w'igihugu ategetswe canke yasabwe kuba yashira ibijanye no kujana abasirikare abene igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuko ibiziga biriko birarungikwa mu gihugu c'u Burundi bikomeje bibandanije kuba bishika ari vyinshi cane uko tubishikirizwa namwe bakorera mu micungararo y'igihugu c'u Burundi. Bikaba vyemezwa n'umujenerale akomeye cyane akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumvo z'umutekano wiwe. Umuhanuzi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye aka kanya nawe yoba afashe ingingo ikomeye cyane turubuze kugaruka ko mu makuru yacu idonido. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko umugwi mushasha wa Larube urashobora gutera igihugu c'u Burundi ugafasha Red Tabara nk'uko vyibonekeje ko ibijanye no guhungabanya no kwigarurira ubutegetsi bw'igisagara ca Bujumbura n'ubutegetsi bwa Gitega. Kuri ubu ngubu rero ikirimba c'umukuru w'igihugu vyoba bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi navyo muraza kuvyumviriza uko twahora tubibashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora akaniko karyo ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona ahari akazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane dukura kuba mu micungararo y'ikibira aratubwira ko hatanguye kumvikana urwamo rw'inkoho ko bivugwa n'igisoda coba kiriko kiratana mu mitwe n'umurwi mushasha wiyise L'armée révolutionnaire du Burundi nkuko uwo murwi wahejeje gushira ahabona ukaba warahiriye ukarengwa ko uzorwana gushika ufashe ubutegetsi. Ivyo vyose vyoba vyavuzwe mu nama yabaye giturumbuka ikabera mu gihugu c'u Burundi. Vyose turaza kubigaruka ko mwarumvirije ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evaristo Ndayishimiye ubwo yagenderera Muramvya umvikanye urwamo rw'inkozi iteye ubwoba mubwira ko natava aho giturumbuka arahabonera nk'ivyo imbwa yaboneye ku mugezi. Vyose ngaha kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mukunda kandi muri benshi turabandanya kubibashikiriza amakuru mwanyegejwe yose turayegeranya tukayabashitsa ko mu biganiro dutambutsa vya misi yose idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze muri uyu mwanya tubashitsa ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Itangazo riva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nkuko bivugwa n'umwe mu bajenerale ariko arakurikiranira vya hafi ayo makuru avuga ko ibiziga 37 ari vyo aka kanya bihejeje gushikanwa mu gihugu cacu c'u Burundi bivanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni nyuma yuko ingabo z'u Burundi zariko ziratana mu mitwe n'umugwi wirwana ko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wa M23 uriko uragwana n'iyindi migwi yibonekeza muri ico gihugu nyene ifatikanije n'igihugu n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. General Prime Niyongabo umugambi ukomeye cyane yoba yawushize mu itangazo turibuze kubashitsa ko mu makuru yacu abamenyesha amakuru bacu babahinga bariko baratugirira amatoza kuvyerekeranye na dossier zose ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Uko dusohoka muri studio za Burundi News TV amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira
mwarumvirije ko igihugu c'ibanyi c'u Rwanda arico cyafashe ingingo ikomeye cyane yo kumvikana no kugirana umubano hagati y'igihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu ibintu vyariko biragenda neza, ariko amakuru akomeye cyane biravugwa ko birashobora kuba bibi cyane. Biriko mu nyuma z'uko mwarumvirije ko abasuma bibonekeje mu gihugu c'u Burundi, mwarumvirije uwivye ibanke nkuru y'igihugu nabivye ibindi bitandukanye, murazi ko bashikirizwa n'igipolisi c'u Rwanda. None ibintu vyoba bigiye kuba bibi cyane, ariko turiko turabandanya mu kubikora ko amatohoza. Indi nkuru y'umubabaro idushikiye aka kanya, Imana yisubije uwayo. Revera Pastori Nyamaswa Raphael ahejeje gupfa, niriko mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu akareba yari umutama asize abuzukuru n'abakazana batari bake mu gihe avuka mu ntara ya Cibitoke. Hano ku isi turi ingenzi kuko iwacu ni mu ijuru. Yarasanzwe aba mu Kigobe no mu gisagara ca Bujumbura. Nimumfashe nanone dusubire twihanganishe abaryango biwe babuze umutamo wabo. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, igushitsa ko idonido ry'amakuru tobasha kuronka handi. Wowe usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ahari akazojyano nyene upyonde ko. Turaza kugaruka tubabwira itangazo rifashwe n'abajenerali kandi rishizwe ahagaragara aka kanya. Wowe usabwa umviriza iyi Burundi News TV. Reka ndabasabe nimumvirize aya majwi yibihejeje gutangazwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Major Evaristo Ndayishimiye, bivuga ku gihugu c'ibanyi c'u Rwanda. Turaza kugaruka tubashitsa ko aya makuru nandi twabateguriye mukanya nyuma yibi turiko turabashitsa ko kuri Burundi News TV. Turashaka ivyo bihugu togiriranira imigenderanire myiza. Nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu c'iyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'u Burundi mugakiriko kiriyorobeka cashize iwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe bimwe birabizi, Abarundi ni igihugu ca mbere kirimwo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza. Nikimenyamenya ntiturigira twumva ngo Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu canke ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu. Ico kirerekana umutima Barundi dufise w'urukundo. Twebwe imisi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu, mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure. Mbega ko tuzi gituma zijya mpunzi bazifashe nk'ingwati. Erega bazifashe nk'ingwati kugira zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cacu. Turabizi. None abo bakoze amarorerwa bariko bungura iki ivyo bihugu bibanyegeje? Kera kugira ugira umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacu baza ujya muryango utumwana kwaje wanje na mahoro. Hanyuma abavyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungike ahubwo tumuhane. Umubanyi adakora uko ntaba ari umubanyi mwiza. Umubanyi mwiza aravuga ati mbega bako baje ngaha nibiki, hanyuma agaheza akabarungika tukabahana. None aho kubarungika ngo bahanwe, wewe avuga ati ahubwo n'Abarundi mwese nimuze mu bakingire kugira ntibaboneke. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi, nibabanze abo bakoze amarorerwa babaduhe, duheze mu Burundi, duheze tubacire urubanza. Hanyuma bakozwe ko nibibi bakoze nabo batekane mu mutima. Erega nagomba fata kakaryo kugira ngo subire ndabasabe mu telefone imiryango yanyu mwabwire bitahire mu gihugu cyabo c'amavukiro. Umwene gihugu wese arafise uburenganzira bwo kwibera mu gihugu ciwe mwitekane. Turumva aya Barundi bagorewe mu bihugu bahungiyemo. Leta ntidushobora kunezerezwa nuko Abarundi bagituratura. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo c'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete
basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwobafasha bagataha. None rero nagira ndababwire yuko atamutekano tutumva dutekaniwe mu mutima leta idashobora gutekana hariho umurundi akiriko araturatura, arico gituma tubasaba bose gutaha. Nihaba ivyo bihugu bahungiyemwo byabafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira gutaha mu gihugu ciwe. Nuvuga yuko babafashe nk'ingwati, babafata nk'imbohe. Turasavye rero yuko ico gihugu co barekura bakitahira mu gihugu cyawe c'amavukiro. Namwe nagira ndabasabe mwitegure kubakira, mwitegure kubakira kuko nabacu nabanyu. Nagira rero mbonera aka karyo nabo Barundi ndabatera kama kuko ndazi yuko bakurikirana amakuru y'u Burundi. Nibaba bankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire, twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuze turabutangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo. Igihugu cy'u Burundi turatekaniwe, dufise amahoro, nta nzara dufise. Ntidushaka abana b'Abarundi bicwa n'inzara bakarara ubunda barara bariganyira, kandi bene wabo ngaha mu gihugu bamerewe neza. Turifuza yuko ibihugu byose bibanye canke ivyakure vyakiriye impunzi, turashaka ko ivyo bihugu togiriranira imigenderanire myiza. Nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu c'iyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'u Burundi muga kiriko kiriyorobeka cashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe bimwe birabizi, Abarundi ni igihugu ca mbere kirimwo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza. Nikimenyamenya ntiturigera twumva ngo Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu canke ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu. Ico kirerekana umutima Barundi dufise w'urukundo. Twebwe imisi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu, mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure. Mbega ko tuzi gituma zijya mpunzi bazifashe nk'ingwati? Erega bazifashe nk'ingwati kugira zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cacu, turabizi. None abo bakoze amarorerwa bariko bungura iki ivyo bihugu bibanyegeje? Kera kugira ugira umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacu bazujya muryango utumwana kwaje wanje na mahoro. Hanyuma abavyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungi cyahubwo tumuhane. Umubanyi adakora uko ntaba ari umubanyi mwiza. Umubanyi mwiza aravuga ati mbega bako baje ngaha nibiki, hanyuma agaheza akabarungika tukabahana. None aho kubarungika ngo bahanwe, wewe avuga ati ahubwo n'Abarundi mwese nimuze mu bakingire kugira ntibaboneke. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi, nibabanze abo bakoze amarorerwa babaduhe, duheze mu Burundi, duheze tubacire urubanza. Hanyuma bakozwe ko nibibi bakoze nabo batekane mu mutima. Erega turashaka ivyo bihugu togiriranira imigenderanire myiza. Nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu c'iyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'u Burundi muga kiriko kiriyorobeka cashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe bimwe birabizi, Abarundi ni igihugu ca mbere kirimwo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza. Nikimenyamenya ntiturigera twumva ngo Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu canke ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu. Ico kirerekana umutima Barundi dufise w'urukundo. Twebwe imisi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu, mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge
ngo rituzibure. Mbega ko tuzi igituma zijya mpunzi bazifashe nk'ingwate. Erega bazifashe nk'ingwate kugira zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cyacu. Turabizi. None abo bakoze amarorerwa bariko bungura iki ivyo bihugu bibanyegeje? Kera kugira ugira umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacu baza ujya muryango utumwana kwaje wanje na mahoro. Hanyuma abavyeyi bibo bakavuga bati asize yononye mu rugo murungike ahubwo tumuhane. Umubanyi adakora uko ntaba ari umubanyi mwiza. Umubanyi mwiza aravuga ati mbega bako baje ngaha nibiki, hanyuma agaheza akabarungika tukabahana. Noneho kubarungika ngo bahanwe, wewe avuga ati ahubwo n'abarundi mwese nimuze mu bakingire kugira ntibaboneke. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi, nibabanze abo bakoze amarorerwa babaduhe, duheze mu Burundi, duheze tubacire urubanza, hanyuma bakozwe ko nibibi bakoze nabo batekane mu mutima.